ry'Imana dusoma mu gitabo cy'amategeko. Isirayeli we, uzokwibuka inzira yose Umukama Imana yawe yagucishijemwo mu bugaragwa iyo myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, akugeze, amenye ikiri mu mutima wawe, kuzozigama amategeko yiwe cyangwa utazoyazigama. Yaragucishije bugufi, agutera inzara, hanyuma kugaburira mana utari bwabone, kandi n'abasokuru bawe batari bwabone, kugira ngo akwereke ko umuntu atabeshwaho n'irya gusa, ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama. Impuzu yawe ntiyigeze igushirirako, ikirenge cyawe nticigeze kibyimba muri iyo myaka 40. Nawe waramenye mu mutima wawe ko nka burya umuntu akebura umuhungu wiwe, ariko Umukama Imana yawe yagiye aragukebura. Urazigama amategeko y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, wongere umwubahe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukunzi wanje, ngira ndakujyane mu bugaragwa, meze nyage umutima wiwe. Iryo jambo n'iryo hangiro ryo mwiherero wacu muri iyi minsi ibiri. Turizirikana dufatiye kuri ibi ndabasomeye mu gitabo cy'amategeko ikigabane 8 kuva ku karongo ka 2 gushika ku 6. Amategeko ikigabane 8 kuva ku karongo ka 2 gushika ku karongo ka 6. Umukama arakunda abantu biwe. Umwe wese muri mwebwe yatumiwe n'Umukama muri uyu mwiherero. None Umukama yagutumiye iki? Yakuzaniye iki? Afise intumbero yihe? Umukama ashaka kuguha ubuzima muvukanye, ashaka kuguha amahoro, ashaka kuguha akanyamuneza, ashaka kugukiza no kukubohora. Ku mutima no ku mubiri. Ariko icyo Umukama ashyira imbere ni ukugukiza no kukubohora ku mutima. Nicyo gituma icya mbere na mbere Umukama yagutumiriye ni ukuyagira umutima wawe. Kuko igihe cyose Imana ihamagaye umuntu, yegereje umuntu, icya mbere bigomba no kuyagira umutima wiwe. Kanatsinda umukunda, iyo mubonanye ikintu cya mbere ushaka nuko muyaga, ukamubwira ikiri ku mutima, akakubwira nawe ikiri ku mutima. Nicyo gituma ijambo ry'ihangiro ry'uyu mwiherero twashimye ko ribiryo umukunzi wanje.
ngira ndamujyane mu bugaragwa mpeze nyagire umutima wiwe. Imana rero ishaka kwihagira umutima wawe muvukanye, irafise ijambo igomba kukuyagira muri iki gihe cy'ikarema twaraye dutanguye. Imana irafise ijambo ishaka kuyagira muri iyi minsi ibiri. Imana irafise ijambo ishaka kuyagira umutima wawe riwushikemwo, riwuhindure, riwubohore kandi riwutungishe. Icyo Imana nawe gusaba ni ukwitega amatwi. Tega amatwi Israeli, tega amatwi Umukama Imana yawe, uheze wumve iryo ashaka kuyagira umutima wawe. Igihe cy'ikarema ni igihe cyo gutega amatwi Imana. Binyuranye n'uko ahatari hake benshi basanzwe bugaranywe. Uko kugaranwa kukaba nk'umwiherero, ubugaragwa. Mbere hariho abugaranywa ahantu badashobora no gusohoka. Ibyo murimo rero bavukanye, insiguro yabyo ni iyihe? Ni ngombwa kumenya insiguro y'ibyo urimo kugira ngo ubibemwo atamwihebura, atakwidoga. Murazi ko iyo abantu bagiye mu bintu bigoye hari igihe bidoga, mbere hari n'abatuka Imana. Iki gihe cy'ikarema gishaka kutwigisha kuba mu byo turimo tudatutse Imana kandi tudatukishije Imana. N'abari mu bihe bigoye babimenye, ntibahitirire Imana, kuko Umukama aratunganye. Niko Izaburi ya 145 akarongo k'17 ivuga ngo Umukama aratunganye mu vyiyumviro vyiwe vyose, ni mweranda mu bikorwa vyiwe vyose. Ni ukuvuga nta kibi na kimwe kiva ku Mana. Nk'iki kiza cyateye isi yose, ntihagire uwohirahira ngo acitirire Imana ngo ni Imana yakizanye. Umukama aratunganye mu vyiyumviro vyiwe vyose, ni mweranda mu bikorwa vyiwe vyose. Nta kibi na kimwe kiva ku Mana, kuko Umukama agirira ineza bose, agirira imbabazi ivyaremye vyose. Niyo Zaburi nyene y'145 bivuga akarongo k'9. Ariko ikibi cyose kibaye, n'ikibi abantu bonyene biko bizaniye cyangwa bitayeho cyangwa bikwegeye, kubera ko Imana ari nziza, irondera igeni igihindura ikakibakuriramwo ibyiza byinshi, kuko ububasha bw'Imana ni bunini. Igihe Musenyeri Yohani, umwepiskopi wa diyoseze ya Bubanza, yagenwa ngo abe umwepiskopi w'Ububanza, nk'uko bigenda kuri abo bose batorewe ibanga ry'ubwepiskopi, imbere y'uko bakirwa baca bagenda kubonana na Papa kugira ngo bayage, yongera abantu ubutumwa. Musenyeri Yohani Ntagwara rero igihe yabona na Papa amaze kumugena ngo abe umwepiskopi w'Ububanza, yaramwiganiye iyo diyoseze yamugeneye kubera umwepiskopi ingene yari imeze mu 1997.
nako yagenwe 96 mugabo yakigwa 97. Icyo gihe yaciye yiganira papa ingene iyo diyoseze nk'amagorwa menshi, abasaserdoti bishwe, abandi bahunze, uburyo muri diyoseze yose hari 5 gusa, nabo nyene bakaba ku kirimba c'umwepiskopi, ata paruwasi n'imwe yari kirimo umusaserdoti. Abakristu barashwiragiye, abandi begeranirwa ahantu babugaraniye mu buhungiro, ata buzima bwari bukiriye muri iyo diyoseze. Papa Yohane Paulo wa kabiri yaciye amubwira ngo Jean, Dieu est assez puissant pour tirer le bien du mal. Jean, Dieu est assez puissant pour tirer le bien du mal. Imana irafise ububasha butuma ikura iciza mu kibi. Umukama aratunganye mu vyiyumviro vyiwe vyose, ni mweranda mu bikorwa vyiwe vyose, ku buryo n'ikibi abantu bakoze bikwegeye cyangwa bitayemwo, Imana igukira igikura mw'iciza. Ngira ndamujyana niherereye mu bugaragwa, mpeze nyagira umutima wiwe. Mu Kinyarwanda ubugaragwa babwita ubutayu. Ngira umukunzi wanje, ngira ndamujyane mu butayu, mpeze nyagira umutima wiwe. Kuko Umukama agirira neza bose, agirira ibazarine byose, ibyo urimo byose rero umuvukanye. Imana kubera kwigirira neza bose, irafise ibyiza ishaka kuguha. Numushobora byose, ntiyoberwa, ntinanirwa, nticererwa. None iki gihe cy'ikarema, Imana ishaka kutubwira iki? Ishaka kudushikana kuki? Umugambi ifise n'uyuhe? Reka tubizirikane dufatiye ku bintu bitatu. Icya mbere inzira, icya kabiri intumbero, icya gatatu inyifato. Ingingo ya mbere inzira, ingingo ya kabiri intumbero, ingingo ya gatatu inyifato. Ifata ingingo ya mbere rero inzira. Israeli we, uzokwibuka inzira Umukama Imana yawe yagucishijemo mu bugaragwa imyaka 40 yose. Imbere yo kubinjiza mu gihugu cy'amata n'ubuki, Imana imaze gukura bene Israeli mu buja bwo mu Misiri, yashimye kubacisha mu nzira y'ubugaragwa. Abazi ibyerekeye indondabihugu barazi yuko kuva mu Misiri uduga muri Israeli, inzira yari isanzwe abantu bajana yaca ku nkengera cy'ikiyaga cya Mediterane. Mbere aho hantu niho abaromani bari bahavuye baca inzira, ibarabara bita la Via Maris, inzira yo ku kiyaga. Niho rero hari inzira y'umuharuro. Byari binoroshe kuko icyo gihe bene Israeli bava mu Misiri, umugazo wa Suez bahavuye baca ntiwari bwahabe, ku buryo umuntu yashobora kuva muri Afurika agashika i Buraya n'amaguru.
ataruzi ajabutse, kubera yuko umugazo wa Suweze utari uhari. Ariko Imana ntiyashimye gucisha bene Isirayeli aho hantu, yashimye kubacisha mu ahantu bajabuka ikiyaga gitukura, bagashikira mu bugaragwa butagiramwo igiti, butagiramwo amazi. Biratangaje mbere kubona Imana yashimye kubacisha aho hantu hari inzira izigura, iruhije kandi y'ubugaragwa. None ni kuko Imana yabigize ityo? Iyo nzira irafite insiguro ikomeye muri iki gihe cy'ikarema, kuko ikarema cy'imyaka 40 Isirayeli bamaze mu gahenga k'ubugaragwa. Iyutsa nicyo gituma bibereye ko tuzirikana icyo ikarema yo dushikana ko dufatiye kuri icyo gihe abene Isirayeli bamaze baca muri ubwo bugaragwa Imana yashimye kubacishamo. Kuki Imana yahisemwo ubugaragwa? Kugira ngo ariyo nzira bacamo. Ubwa mbere nuko ubugaragwa ari agacerere, ni ukubera agacerere kaho. Ubugaragwa bwaca buba ikibanza rero nyaco cyo kuyaga. Abashaka kuyaga bumvikana baja ahantu hari agacerere. Mu bugaragwa rero niho hari agacerere nyako, nico gituma ari Imana yashatse kubacisha, ariyo nzira Imana yashatse kubacishamo, arico kibanza Imana yashatse kubajanamo. Vyongeye kandi kubera ubukene bwaho, ubugaragwa ni ikibanza c'ubukene, nta mazi, nta giti, nta soko, ntaho ushobora kuronka ugurira ibintu, nta mangazini, nta na kimwe kiri mu bugaragwa. Uwushitse mu bugaragwa abashitse ahantu hari ubukene bukwiye. Uwuriyo rero ntashobora kwisamaza, ntasubira kwigira kazeze n'akagugu. Uwuriyo aca atangura kubona ibintu kundi. Agaca yemera gutungwa n'ibintu biciriye hagufi. Ntaba akirondera ibintu byo kuvemvera, icyo twokwita le luxe, le confort. Uri mu bugaragwa ntaba akibirondera, arondera gusa igihambaye, l'essentiel. Tukaba tuzi yuko igihambaye mu buzima bw'uri mu bugaragwa naco nta kindi gishobora kuba hatari Imana. Mu bugaragwa ntaho wugama imvura, mu bugaragwa ntaho wikinga izuba, mu bugaragwa ntaho winyegeza umwansi, mu bugaragwa ntaho uhungira. Imana yonyene niyo bashobora kwambaza n'umutabaza, igashobora kubatabara. Vyongeye kandi Imana yashimye yahisemo kubajana mu bugaragwa kubera ko ubugaragwa niho umuntu ashobora guhanamirwa n'ibintu byose, guhanamirwa, kugeramirwa n'ibintu byose bibaho, atagira aho yikinga n'aho yinyegeza.
atagira watabaza ndetse Imana gusa. Uriyo rero aca avyura agatima ko kurondera Imana, ko kwambaza Imana, ko kwizera Imana. Mu gihe abandi bahaze, mu gihe abandi bavemvera mu itunga, mu gihe abandi bacuramwe ataco binona, uri mu bugaragwa we nta wundi mwizera asigarana atari Imana yonsa. Tegera rero nawe muvukanye iki gihe c'ikarema winjiyemo, ic'Imana igushakako, kuko nawe iki gihe Imana ishaka ko kibamwo nk'uri mu bugaragwa. Kandi imvugo ndiko ndakoresha ndazi ko abatari bake muri mwebwe muri mu mahanga muyumva kuko mwugaranywe. Hari mbere n'uri wenyene mu nzu, atagira n'uwo yotabaza kiretse polisi. Muri iki gihe rero c'ikarema winjiyemo, uri mu bugaragwa, kandi hariho inema Imana yawe yaguteguriye atahandi ishaka kuguhera atari muri ubwo bugaragwa urimo. Wewe winjiye mu ikarema, winjiye mu bugaragwa, kandi nturondere kubaho nko mu kindi gihe, uri mu gihe c'ubugaragwa. Rondera kubaho rero nk'uko igihe winjiyemwo kimeze kibigusaba. Umukunzi wanje gira ndamujane mu bugaragwa, mpeze nyagire umutima wiwe. Winjiye mu ikarema uba winjiye mu bugaragwa, kandi muri ubwo bugaragwa hariho akayago Imana ishaka ko muyaga. Ucutegera ko niwinjira muri iki gihe c'ikarema, ugategera ko ari igihe c'ubugaragwa, kirashobora guhindura ibintu byinshi mu buzima bwawe bivuye ku kugena ukibayemo. Mbere n'igihe c'ukugaranwa urimo kirashobora kukubera igihe nyaco gihindura ubuzima bwawe bukaba ubuzima bushasha, ku buryo igihe uzugururirwa ugira uti Mana warakoze, wanjanye mu bugaragwa kugira ngo yagire umutima wanje. Ariko nk'uko nabivuze muri iyi ngingo ya mbere, ubwo bugaragwa n'inzira, ni ukuvuga n'urugendo, si ahantu ho kuguma, si aho gutsimbatara, ni urugendo rukujana ahandi hantu. Aho handi hantu rero nk'uko byagenze kuri bene Isirayeli, ubwa mbere biyumvira ngo ni uguhindura ikibanza, naho nyene bahinduye ikibanza basanze igikuru kutari uguhindura ikibanza, ahubwo igikuru kwari uguhindura ivyiyumviro, igikuru kwari uguhindura umutima. Urugendo rero Imana yabagirishije, inzira Imana yabagirishije, urugendo nawe Imana ishaka kugirisha muri iyi karema,
naho rugizwe n'iminsi 40, imbere ya byose si uguharura iminsi, imbere ya byose si icyo gihe, imbere ya byose si urugendo rw'ikibanza cyangwa rw'iminsi, imbere ya byose ni urugendo ugira mu mutima wawe, ugira mu byiyumviro byawe, kugira ngo ibyiyumviro bihinduke, umutima uhinduke. Umukunzi wanje ngira ndamujyane mu bugaragwa, mpeze nyagire umutima wiwe. Imana mu kubajyana mu bugaragwa, umugambi wa mbere yari ifise si icyo kibanza, ahubwo icyo kibanza ni uburyo yatoye kugira ngo bahindure ibyiyumviro, bahindure umutima. Imana yashaka guhindura ibyiyumviro byabo no guhindura imitima yabo. Inzira nawe uri mu muvukanyi ni iki Imana ishaka kugushikanamo. Ingingo ya kabiri, intumbero. Israeli we, uzokwibuke inzira yose Umukama Imana yawe yagucishijemo mu bugaragwa iyo myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi, akugeze, amenye ikiri mu mutima wawe, kuzozigama amategeko yiwe cyangwa utazoyazigama. Yaragucishije bugufi, agutera inzara, hanyuma kugaburira amana utari bwabone, kandi n'abasokuru bawe batari bwabone, kugira ngo akwereke ko umuntu atabeshwaho n'indya gusa, ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama. Impuzu yawe ntiyigeze igushiriraho, ikirenge cyawe ntikigeze kibyimba muri iyo myaka 40. Nawe waramenye umutima wawe ko nka kurya umuntu akebura umuhungu wiwe, ariko Umukama Imana yawe yagiye aragukebura. Muri iki gisomwa aha niho duca twigira intumbero Imana yari ifise mu kujyana abantu bayo mu bugaragwa. Intumbero ya mbere, icambere yagomba kubashikanako ni ukubatyorora. Naharuye ibintu 5 Imana yashatse gukora muri bo: kubatyorora. Muri Bibiliya ubugaragwa ni ikibanza cyo kugeragezwa. Mbere igitigiri 40 kimenyesha igihe cy'amageragezwa. Iyo rero umuntu akunda Imana ashikiwe n'amageragezwa, nuko Imana ibishaka kumutyorora kugira ngo abe mwiza kuruta. Niko Abenisirayeli babitegera. Mbere umwanditsi w'igitabo cya Siraki, mwene Siraki, mu kigabane cya 2 akarongo ka 5 ngibi byavuga ngo nkako inzahabu ityorogwa mu muriro, abantu bashimwe n'Umukama nabo batyorogwa mu itanure ry'ugucishwa bugufi.
mpako inzahabu ityororwa mu muriro, abantu bashimwe n'Umukama nabo batyororwa mu itanure y'ugucishwa bugufi. Mwene Siraki ikigabane cya kabiri akarongo ka 5. Imana rero mu gutwara abantu bayo, mu kujyana abantu bayo mu bugaragwa, nuko yabakunda, yagomba kubatyorora. Ibibatyoza byose ibibakuremo. Ibyo nabyo bwari ubwishime, ubuzeze ku bacyumva Ikirundi no kuvuga ubujiji, no kwikunda. Ubwishime umuntu ashitse mu bugaragwa burahera, ubuzeze burahera, kuko ntasubira kwizezetesha ngo yigire icyasame ngo agume afyinata, kuko mu bugaragwa si ikibanza cyo gufyinata, cyo kwitetesha. Mu bugaragwa kandi umuntu arakira ubujuju, kuko aca yiga kubona ibintu ukundi. Arakira kandi ukwikunda, kuko iyo umuntu akenye niho abona ko akenera ubundi. Uko gukenera ubundi rero bikamukura mu mutima wo kwiyumvira yuko yikwiye, atawundi akeneye. Uko kubona ko atikwiye bikugurura umutima wiwe, akiyumvira abandi, ahereye ku kwiyumvira ko akeneye Imana, agaca abona ko akeneye n'ubundi muntu. Uwo Imana icishije rero mu bugaragwa iba ishaka kumutyorora. Icya kabiri Imana yari ifise mu ntumbero yayo ni ukubigisha. Ngira ndamujyane mu bugaragwa, mpeze nyagira umutima wiwe. Burya abavukanye umuntu aturamwe ntiyumviriza. Muribuka mu Njiri ya Luka ikigabane c'12, umuntu w'umutunzi ngo yari yarimye imirima yamukundira, ngo hanyuma atangura kwiyumvira ngo mbega nza kubigenza gute ko ntagira aho nzimburira, ko ibigega byanje ari bito, ntagira aho nzimburira ingano zanjye. Ngo atewe yuko azobigenza, waca yibwira ngo ngiye gusambura ibigega nahorana, nubakiye ibisumbye ubunini, mpeze nimburemo ingano zanje n'ivyanje byose. Ninaheza mbwira umutima wanje nti, wa mutima wanje kubitiza akajisho kuri ibyo bigega, usanga bizokumaza imyaka myinshi. Nkubu rero niwiruhukire, urye, unywe, wigirire iminsi mikuru uko ushaka. Umuntu ageze kuri urwo rugero, murumva yuko atabacumva, ntawakeneye kumva, ntawakeneye kumviriza.
Nico gituma mu kujyana abantu bayo mu bugaragwa Imana yashaka ko bayumviriza kubera ari kibanza c'ubukene, ari kibanza atawushobora kukibamo ngo aguma acuramwe. Murasoma murabe igihe bene Israeli bava mu Misiri musanga baravanyeyo ibintu vyinshi, hanyuma barabirya birahera. Bimaze guhera niho batangura kubwira Musa bati dutakambire ku Mana, ariko bakibifise bikiri byinshi ntabyo biyumvira. Iyo umuntu ari mageragezwa rero amatwi y'umutima arazibuka, agaheza kumviriza koko ibyo gusambuka no kuvembera bikamuvamo. Ijambo ry'Imana aca riha agaciro n'ikibanza ritahora rifise. Imana nayo kandi ikimuba hafi kubera urukundo imukunda, ikamwiyegereza gusumba uko yahora, kuko ari mu bugaragwa, ni ukuvuga ari mu gihe cyo kugeragezwa. Kandi umuntu wese Imana ikunda ntishobora kutamucisha mu bugaragwa. Nivyo vyabaye ku gihugu cyawe c'Isirayeli, nivyo vyabaye kuri Yohani Batista, nivyo vyabaye no kuri Yesu umwana w'Imana. Imbere yo gutanga ubutumwa, Mutima Mweranda yabanje kumujyana mu gahinga k'ubugaragwa kugira ngo Imana imwigishe. Abo bose bagiye ngo Imana ibanze bigishe. Nawe muvukanyi muri iki gihe cy'ubugaragwa urimo, Imana ishaka kukwigisha. Yitega amatwi, witegereze. Imana irafise igomba kukuyagira. Imana irashaka kuyagira umutima wawe ngo iguhe indero. Erega kwigisha umuntu no kumuha indero. Umuntu yigishijwe aramenya akagira indero. Icyambere Imana ikwigisha ni igiki? Icyambere Imana ikwigisha ni ukwimenya wewe nyene. Yaragucishije bugufi, arakumvisha inzara. Imana mu kumvisha inzara igihugu cyayo yashatse ko icyo gihugu abantu bagize igihugu cyayo bimenya, bamenya ko ari muri bo. Burya iyo umuntu ajonje bavukanye rero akari muri we karasokoroka. Ari umuntu w'umutima birasokoroka bikaboneka. Ari umuntu w'umutima muke naho nyene bigasokoroka bikaboneka. Imana yashatse kubigisha ubwa mbere akari muri bo, kuko burya umuntu yize icigwa ca mbere dukeneye ni ukwimenya twebwe nyene, kwimenya jewe, kumenya ubukomezi mfise n'intege nke mfise, kumenya aho mfise inguvu naho ndi nta magara, kumenya aho ndi intwari naho ndi nta ntege. Imana irashaka kubinyigisha, kandi imaze kubimenya nkamenya aho mfise inguvu naho ndi nta magara, nkamenya aho ndi intwari naho ndi nta ntege, nkamenya aho ndi umunyabwoba naho ndi mutinyutsi. Ibyo Imana imaze kubimenyesha ni ishure rikomeye, kuko sinshobora kwifata uko ntari.
erega umuntu ashaka gufata uko atari kuko atarimenya, mwe ntimenya niyo ntinegura. Imana rero yarashatse ko umuntu yimenya, révéler l'homme à lui-même, révéler l'homme à lui-même, kugira ngo Imana imenyeshe umuntu wenyine yamucishije mu bugaragwa. Ariko kandi Imana yashatse kumwigisha kuyimenya. Kubera ko muri ubwo bugaragwa Imana yamugaburiye ngo yaraguhaye mana, yarakugaburiye mana utari bwabone n'abasokuru bawe batari bwabone, kugira ngo akwereke ko umuntu atabeshwaho n'indya gusa, ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama. Erega umuntu amenya Umukama igihe yabonye aho Umukama yamukuye, igihe abonye ibyo Umukama yamugiriye, igihe abonye ingene Umukama yamukuye, amusimbishije imanga, akamukura mu cobo, akamukiza inzara, akamukiza amapfa, akamukiza ibyari bimuhanamiye. Aho niho umuntu amenya Umukama. Abantu bamenye Umukama gusumba bamumenyeye mu bihe bigoye. Mu gihe cy'ukunezerwa no kuvembera siho tumenyera Umukama kuruta, tumumenyera nyabuna mu magume no mu mageragezwa, kugira ngo akwereke ko umuntu adatungwa n'indya gusa. Ni ukuvuga adatungwa n'ubukomezi bwiwe n'ububasha bwiwe n'itunga ryiwe, ahubwo atungwa n'ico cyose kivuye mu kanwa k'Umukama. Kuko Umukama avuze ati baho, umuntu acabaho. Uri muntu yamubwiye ati bona, acabona. Nico gituma abatumwa ba Yezu igihe babona umuntu yavutse ari impumyi, babajije Yezu ati mbe Mukama, niwe yacumuye cyangwa n'ababyeyi biwe? Yezu yabishuye ati siwe, si n'ababyeyi biwe, ni ukugira ngo ubunenahazwa bw'Umukama bwiserure. Mwisoma mu ntango y'igabane Yohani ikigabane c'icenda. Imana irimenyesha umuntu mu mageragezwa, mu bugaragwa, mu magorwa, mu gucisha rero bene Israeli mu bugaragwa. Imana yarashaka kubigisha kugira ngo bimenye, kandi niyo Mana bayimenye. Icya gatatu, kubabohora. Yaragucishije bugufi, agutera inzara, hanyuma kugaburira amana utari bwabone, kandi n'abasokuru bawe batari bwabone, kugira ngo akwereke ko umuntu atabeshwaho n'indya gusa, ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama. Abene Israeli barabahowe ubuja bw'Abanyamisiri, ariko ubwo buja bavuyemo bwari ubuja bwo ku mubiri. Mbere ubwo buja barimo nabo nyene bari gushobora kubushiranamo. Kuva mu gihugu c'ubuja uja mu gihugu c'umwidegemvyo ku buryo bw'ivya politike ni vyiza. Nk'uri mu munyororo, ukuva mu munyororo
akava mu mpimba, abazi impimba icyo ari cyo ni ahantu prison centrale, agasohoka akidegenza, ni byiza. Ariko turashobora gusanga umuntu ari mu mpimba asumba umwidegemvyo uri hanze. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 naragiye gusoma misa mu mpimba ku munsi mukuru w'abanyororo. Abanyororo baca abantu ngo pati ngo uratubwire abantu bari hanze ngo twebwe imibiri iraboshe ngo mugabe irabotse. Abayisiraheli baravuye mu buja bwo mu Misiri, baraja mu kiyaga gitukura. Ariko hariho ubundi buja bategerezwa kuvamo, aribwo buja bw'umutima, bw'imbere mu mutima. Kuko umuntu arashobora gukira ubuja bw'umubiri ariko ubw'umutima budakize. Umuntu akize ubuja rero nyabuja nushitse ku rugero rw'umwidegemvyo w'umutima, ku buryo ata kintu na kimwe gisubira kumujakaza. Umuzungu nawe yigeze kwivugira ngo on peut sortir le nègre de la forêt, mais il est difficile de sortir la forêt du nègre. Urashobora gukura umwirabure mw'ishamba, ariko biragoye gukura ishamba mu mwirabure. Abayisiraheli bavuye mu buja bwo mu Misiri kugira bahindura ivyiyumviro, nibo baciyumvira nk'abaja, nibo bacigenza nk'abaja, nibo bakivuga nk'abaja, nibo bagikora nk'abaja. Ubwo rwarugo byasaba ko babohorwa ku mutima. Ukubohorwa ku mubiri Imana yarabikoze, ariko kugira ngo bahoke ku mutima navyo vyasaba ko Imana ibumvisha inzara, ikabumvisha inyota. Bamaze gusonza, bamaze kunyoterwa, Imana igaca ibereka ko iyo Mana yabo mu gahinga k'ubugaragwa ishobora kuba indya, ishobora kubaha amazi, ishobora kubaha inyama, ishobora kubakingira, ishobora kubagwanira, ishobora kubaha ubuzima. Gutyo umutima wabo wose babone yuko bashobora kuwegurira Imana, kandi bakayishyiramo umwizero wabo wose, bakamenya ko iyo Mana ifise ububasha bwo kubagaburira mu bugaragwa, bwo kubaha amazi avuye mu ibuye, bwo kubaha inyama batazi iyo zivuye, bwo kubakingira abansi iyo baturuka hose. Gutyo bamaze gushira umwizero wabo wose mu Mana, babone kubohoka nyakubohoka. Kuko umuntu yabohotse nyakubohoka abavukanye n'ugeje kuri urwo rugero. Mu mafunga yaheruka narababwiye umusore abantu babiri bafatiye kw'inkoho, bamutegeka guhamagara umuntu bagomba kwica, ararahira kumuhamagara. Umwe muri bo acamubwira ngo mbesha ntuntinya jewe, ntuzi ko je nshobora kukwica? Ngo nca ndamwishura ngo ndakubwire ganaka we, niyaba Yesu yashatse ko mpfa uyu munsi ndapfa ntagisivya, mugabo atashatse ko mpfa nta nakivugira. Erega inkoho zaciye ziva mu gutwi. Kuko babonye yuko adatinya gupfa. Mbere nyabagabo babiri bari bagomba kumutera ubwoba, baca bararabana. Bwabaye bwa mbere bumva umuntu yishura gutyo umunwa w'inkoho uri mu gutwi.
yambwiye ngo baciye bavuga ngo nawe ntuva ngaho utamuhamagaye, ngo ndababwira ngo nta mayinite nifitiye, nabo ngo baca barayamushyira mu telefone, ngo yayo turayishyizemo rero muhamagara umunyene, ngo ndambana telefone rero ndahamagara, alo uranyumva? Ego ndakumva, jewe ndi naka, nakumvise, mpagaze aha naka, tebuka ubunyene unsangeho, mpagaranye na naka na naka ngo baragukeneye. Twavuze kuvuga ko tumukeneye, twakubwiye kuvuga ko ari wowe mukeneye, jewe sindamukeneye, nimwe mumukeneye. Twoba kigenda patire yagukorofye mu mutwe, none uwo mwumva wakorofye mu mutwe cyane n'uwabohotse. Nguyu wabohotse, nguyu utakigirwa umuja n'ikintu na kimwe n'umuntu n'umwe, ashobora kwishyura n'uwamushize inkoho mu gutwi ati niyaba Yesu yashatse ko mva uyu munsi ndapfa ntagisibya, mugabo atashatse ko mva nta na kimwe ngira. Mu kubajyana muganga k'ubugaragwa rero, Imana ikabumvisha inzara, ikabumvisha inyota, hanyuma ikabagaburira, ikabaha amazi, ikabaha inyama, ikabakingira abanzi, ikabagwanira. Yashatse kubabohora ubuja bwose kugira ngo bamenye ko umuntu adatungwa n'indya gusa, abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama, kuko Umukama afise ububasha bwo kugaburira umuntu, bwo kumara inyota umuntu, bwo gukingira umuntu, bwo kubeshaho umuntu. Umugani wa Papa Yohani Pawulo wa kabiri abwira Musenyeri Yohani, Dieu est assez puissant pour tirer le bien du mal. Naho ikibicoba, Imana ifise ububasha bwo kugikuramwo iciza isumbirije aho twari tugeze. Icya kane Imana yashatse kugira bene Isirayeli ni ukubacisha bugufi. Erega abavukanyi, iyo umuntu atarakena, ataragorwa, agenda araritse umutwe, ntiyiyumvira yuko hari icyo mukonya, hari icyo mugonda. Mugabo amaze gukena, agasonza, akanyoterwa, arabona yuko adakozwe mu byuma. Arabona yuko nawe ari umuntu, ntasubira kwishira hejuru, kwifata inini no kwidundarika no kwivyimbisha. Ubugaragwa ni ikibanza cyo guca bugufi, cyo kwifata ruto. Uwifashe ruto nawe, uwicishije bugufi, niwe aba ari mukuri, niwe ari mukuri. Ubwishime, ukwishyira hejuru, ukwihaya no kwihayagiza, turabikizwa no gucishwa mu bugaragwa, ni ukuvuga mu mageragezwa. Ngaha amenyeshwa no kubura indya no kubura amazi. Icya gatanu Imana yabagiriye ni ukubatungisha. Umuntu w'umutunzi si ufise amatungo menshi, kuko ayo matungo yose arahera, tutayasizeyo yakadusiga. Umuntu w'umutunzi bavukanye n'utunza amahoro mu mutima, n'utunza akanyamuneza mu mutima. Umuntu w'umutunzi n'ufise urukundo mu mutima.
urukundo rw'Imana. Umuntu akunda Imana aratunze, aca akunda n'abantu. Uwo ni wafise itunga, kandi itunga ridahera. Ibindi byose bizohera kiretse urukundo, nk'uko Pawulo mweranda yivuga mu ibaruwa yandikiye Abakorenti ikigabane c'13 ngo ubuhanuzi buzohera, indimi zizohera, ingabirano zose uko zingana zizohera, ariko urukundo ntiruzohera. Mu gucisha bene Israeli mu bugaragwa, ikabumvisha inzara, ikabumvisha inyota, hanyuma ikabaha ibyo bakeneye, Imana yashaka ko babona ko ariyo buzima bwabo, ko ariyo mukunzi wabo barutira bose, baba ariyo bihambirirako, bayikunde nk'uko abakurikiye imisa ku munsi w'ejo babyumvise. Nguraheza rero ukunde Umukama Imana yawe, umwihambirireko, ukurikiza amateka n'amategeko yiwe. Umuntu w'umutunzi ni ufise urukundo. Ufise urukundo nawe niwe afise amahoro, niwe afise akanyamuneza, kuko akanyamuneza n'amahoro biba mu mutima uri mu rukundo. Uwikunda nta mahoro agira. Ufise urwango n'inzigo muri bo nta mahoro agira. Ariko ufise urukundo aragira amahoro, aragira akanyamuneza. Ngiyi ntumbero Imana yari ifise mu gucisha bene Israeli mu bugaragwa. Nivyo bintu bitanu Imana yashaka kubakorera. Nivyo nawe ushaka gushikana ko muvukanyi muri iki gihe cy'ikarema. Muri ubu bugaragwa winjiyemwo muri iyi minsi 40 nawe warayitanguye. Imana ishaka kutyorora, Imana ishaka kwigisha, Imana ishaka kukubohora, Imana ishaka kugucisha bugufi, Imana ishaka kugutungisha. Ingingo ya gatatu iriyo ya nyuma, inyifato. None inyifato wogira ni iyihe kugira ngo iki gihe cy'ikarema ivyo Imana ishaka kugushikana ko ubishikire? Ni ijambo ryasozera iki gisoma n'abasomeye. Urazigama amategeko y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, wongere umwubahe. Urazigama amategeko y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, wongere umwubahe. Igihe cy'ikarema bacita igihe cyo kugaruka. Nivyo Yohana avuga ngo nimugaruke ko n'umutima wanyu wose. Ukugaruka rero ku Mana no kugarukira amategeko n'amateka y'Umukama, amabwirizwa y'Umukama. Amabwirizwa 10 murayazi bavukanye. Ayo mabwirizwa y'Umukama niyo nyifato umwe wese muri twebwe atumiriwe. Ukugendera mu nzira z'Imana no kugendera mu mabwirizwa. Ukubaha Imana no kwirinda ico cyose kiducisha kubiri n'Imana. Nico gituma ingabirano isumba izindi yo gusaba muri iki gihe cy'akarema ni ingabirano yo kubaha Imana. Ukubaha Imana no kuvuga kuba umuntu yirinda gushira kubiri n'Imana, guca mu kubiri n'Imana,
gukora igishavuza Imana, ivyo navyo bigaserukira mu kugendera amabwirizwa y'Imana. Iyo niyo nyifato utumiriwe muri iki gihe cy'ikarema, kandi niyo nyifato Imana yashaka uko bene Israeli bogira, kuko ngo no mu kubagerageza ngo Umukama yaragucishije bugufi ngo akugeze amenye ikiri mu mutima wawe, kuzozigama amategeko yiwe canke utazoyazigama. Ndatumire rero umwe wese muri mwebwe bavukanyi, kandi ndabatumiriye na jewe nitumira ko na jewe ndi mu binjira mu ikarema, ko twohindukirira Imana, ntidusubire guca kubiri n'amabwirizwa yayo, tugenzwe n'iyi ngeso nziza y'ukubaha Umukama mu kwirinda ico cose kiducisha kubiri nawe. Umwanditsi w'igitabo c'imigani atubwira ngo intango y'ubwitonzi ni ukubaha Umukama. Imigani ikigabane ca mbere akarongo ka 6. Intango y'ubwitonzi ni ukubaha Umukama. Ndabifuje rero mwese kwiyikarema yobabera igihe cyo gutera intambwe iboneka, tuzoshikire ipasika twese turabitonzi, kuko twaronse ingabirano yo kubaha Umukama. Imana ibane nawe.